umuntu yoba yiyumvira ngo cero yontera ubwoba nareke kwiruhisha none nk'umuntu yatraumatije umuntu gushikaho aterefona ngo ndagusavye ngo ntuzuze n'indege ngo tumufate indege ngo ikujana ngo muri Tanzania ngo zopfuma aja kwitorera n'imodoka ngo ivyo bambwiye birateye ubwoba ninde yabikubwiye acaramumbarira sangana umuntu tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure y'umuhuza TV ndabahaye kaze muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu turi ku itariki ya 14 gitugutu 2023 aho muherereye hose ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho kanya gatoyi muraza gukurikira amajwi y'umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye yavuga ku vya coup d'etat dore ko hari inkuru yanavuzwe cane Ramakuru tugiye kugaruka kuri ayo majambo yiwe yoba yarashikirije kinyamakuru RPA ijwi ry'abanyagihugu nacyo kikaba carabishikirije ko inkuru idasanzwe nayo mukaza kuyikurikira mu kanya gatoyi ku buryo uburambuye siyo nkuru tuza kwibandaho gusa ahubwo turaza no kugera mu nyuma yaho tubabwire yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi tubabwire rero kwifungwa rya Jean-Claude Nduwimana Murantunge Kenny Claude Nduwimana umenyesha makuru akorera mu Burundi ndetse na Medali Muhiza yahoze akora mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari inkuru nshasha rero twabaronkeye nkuko muza kuyikurikira ku buryo bw'idonido Nyanza lake rero hari umuntu agwaye indwara zo mu mutwe yoba yariciwe no mu murima w'imyumbati navyo turaza kubigaruka ko mu Burundi rero kiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU coba corongerejwe nubwo ciyamirijwe byose rero mu kanya gatoyi ni ku buryo bw'idonido ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza hari gukurikire vya kwimeneye ngabo vya Varisito Ndayishimiye vya Javendira ko buca mu majambo mukuru w'igihugu bwiwe yoba yarashikirije ntuze gucikwa umuntu yoba yiyumvira ngo cero yontera ubwoba nareke kwiruhisha none nk'umuntu yatraumatije umuntu gushikaho aterefona ngo ndagusavye ngo ntuzuze n'indege ngo tumufate indege ngo ikujana ngo muri Tanzania ngo zopfuma aja kwitorera n'imodoka ngo ivyo bambwiye birateye ubwoba ninde yabikubwiye acaramumbarira sangana umuntu uwo ni President Evariste Ndayishimiye aho muri iyi ndwi twaraye turangije yari kavuga ko bamwe mu bagenzi biwe n'abahanuzi biwe bamubwiye ko hariko havugwa ihirikwa ry'ubutegetsi bwiwe ivyo President Evariste abandanya bivuga mu gihe hariko haravugwa icuka kibi no kutumvikana hagati y'abarongo y'igihugu ivyo kandi bikaba vyaturutse ku makuru yavuze ko President Ndayishimiye yagombye gukura umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo ariko umushikiranganje wa mbere ndirako buca Gervais akanka gushira ku mukono kuri iryo kugwa rya General Prime Niyongabo inyuma y'iminsi mike kuri uyu wa gatandatu haciye yibonekeza ikugwa ry'abakomiseri batatu bo mu mugambwe CNDD FDD ikugwa mu mugambwe bavuga ko ryakozwe giturumbuka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye inama y'intara yibonye muri uwo mugambwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere naho hazindutse haratogwa impapuro zitagira umukono bita tract ziyamiriza ngo abashaka guhirika ubutegetsi bwa President Ndayishimiye muri izo nyandiko abashize ku mukono biyitirira umugwi w'abasirikare n'abapolisi bashaka ko ibintu bihinduka ariko bakaba bivuguruza hamwe bakavuga ko abarundi bo kwiyamiriza abashaka guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye ariko ahandi bakabasaba kurindira bakazobabwira ubundi buryo bokoresha mu gukura ku butegetsi Evariste Ndayishimiye izo nyandiko zikaba zari zimaze kuvugwa n'urubuga ikiriho rurongowe na Donatien Ndayishimiye asanzwe yegereye President Ndayishimiye ivyo vyose bikaba biriko biba mu gihe bivugwa ko President Ndayishimiye yoba rikategura guhindura abategetsi benshi kuva muri leta mu mugambwe CNDD FDD n'ahandi ariko ngo bikaba biriko biramugora cane muri kino gihe rero bikaba bigoye kumenya intumbero y'abanditse izo nyandiko zitagira umukono nagenda abwire intare ntigende rihayagiza murigira mubona intare igenda yanditse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishe murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru mugifise inzara zikarishe intare ntigenda irazi ko ari intare ikimenyetso cyo mu Burundi ni intare none ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya ntigenda rero rivuga ngo nca nasama ngo nshashira inzara hejuru ngo nuko ndi intare nta numwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo iravye honyene urayibona none rero abarundi ko dufise n'ico kimenyetso c'intare tumenye kugenda twemye
tudacika ata mutima hariho abantu bafise imitima ihuha kera twaraciye muri ivyo aho twari twaribagiye mugubu dufise imitima neza iri hamwe uraryama uzi ko uzovyuka ukaja kubikorwa ariko naganda basabe ntagira umuntu azosubira guhahamuka ngo yumvise ibintu. Ivyo ni ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu ariko akomanda ku makuru yagiye aravugwa ko ubutegetsi bwiwe bwoba bugire butembagazwe. Eka rero aya makuru tuyabandandize kuyarabana n'ubutungane. Igipolisi caremeje ihagarikwa rya babiri mu begereye ubutegetsi bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bubirwa urwanko. Medare Mohiza yahoze akora mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo na Kenny Claude Nduwimana menyesha makuru akorera mu Burundi bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bucanishamwe barafunzwe n'igendereza ry'u Burundi. Polisi y'u Burundi caremeje ko bahagaritswe ariko nticashira ahabona icatumye bafungwa. Mushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu bwaheruka gutangaza ko Medare Mohiza yari yavanywe Kinshasa ku bw'amasoko atandukanye yahagaritswe ari kumwe n'umunyekongo ku munsi wa gatanu heze kwibarabara Bujumbura Uvira. Bwayo masoko nyene abo bantu babiri bari bafise inko kandi bari biteguriye kuja kwiba. Uyahoze ari umutegetsi yaserukira Burundi akaba yahoze ari n'umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu Muhisi Pierre Nkurunziza nubwo bafatanywe bafungiye mu gasho k'igendereza ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Muhiza yaravuzwe mu mabi menshi no kudandaza bintu vy'amagendo mu butare cane nk'uko SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yabimenye. Wa kabiri igipolisi cemeje ko cafunze ni Kenny Claude Nduwimana uwo yahora akorera ikinyamakuru JCTV co mu Burundi caheruka kumwirukana nk'uko bivugwa n'abagenzi bacu. Yahagarikiwe mu rugo iwe mu buraruko bwa Bujumbura inyuma y'isakwa ryabaye ku rugo rwiwe ariko atacatowe kubw'ababibonye. Abategetsi b'u Burundi boba babagiriza iki? Kwa kabiri umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubujejwe bw'umutekano yagarutse ku ifungwa ry'abo banywanyi bakomeye umugambwe uri ku butegetsi kubijanye n'abantu babiri bitwa Medare Mohiza canke Kenny Claude Nduwimana mugenzi wanyu. Twashaka kubamenyesha ko bahagaritswe ku mvo z'amatohoza aho dosiye igeze ntajo twivuga ko Kirenski niko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubujejwe umutekano Pierre Nkurike yishe abamenyesha makuru kwa kabiri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Yifato rero basangiye abo banywanyi umugambwe CNDD-FDD ko ari babiri bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bucanishamwe ku buhinga ngurukana bumenyi cane. Uwa kabiri ni umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi Mbonerakure azwi mu butumwa ahora asohora bujanye n'ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu benshi ku batutsi. Abo akabita ibinwamaraso ngo bategerezwa komorwa mu Burundi. Afashwe irigira gatatu n'igendereza ry'u Burundi yari yahagaritswe no muri Nzero mu Ruhuhuma 2021 fungirwa mu gasho k'igendereza bw'isagara c'ubudandaji Bujumbura. Ico gihe rero uwo mugabo yari yemeje ko yaherewe ishano mu gasho k'iperereza imbere yo kwisubirako. Rero yagirizwa kwivanga mu bikorwa vy'abajejwe intwaro muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura. Aho rero akaba nikekwa guha amakuru abakoresha cane imbuga yagiro. Reka ibi twabateguriye rero tubibandanirize kuri ya nkuru irabana n'agateka kazina muntu. Kiringo c'intumwa idasanzwe yaho ni congerejwe nubwo ciyamirijwe. Inama yo kuwa kane niyo yatoye yongerezwa c'ikiringo c'umwaka wo munyaburkina Faso Fakte Gaita Zongo. Numwe idasanzwe yaho ni ku Burundi rero ari mirijwe mu Burundi na leta n'amashirahamwe yigenga akora mu Burundi ariko ashimwa n'amashirahamwe mpuzamakungu. Isoko ryacu ryari Geneve. Amatora ntiyagoranye kandi ntihatwaye umwanya munini bivuye mu matora ku bihugu 47 20 vyatoye ko ntumwa idasanzwe yongerwa ikiringo 10 vyabihakanye na 17 ntaco babivuze ko niko iryo soko rivuga. Bashigikiye ico kiringo harimwo leta zunze ubumwe za Amerika, Ubirigi, Ubufaransa, Ubudage ndetse na Ukraine. Ibihugu bitashigikiye ico kiringo harimwo Ubushinwa, Cameroon, Algeria, Cuba, Eritrea,
Gabon, Somalia na Sudani, nayo mu murwi atawahagaze ugizwe na Benin, Cote d'Ivoire, Ubuhinde, Gambia, Malawi, Maroc, Senegal na Afrique du Sud. Afrika yerekanye ko atayihagaze mu gushigikira Burundi, nta gihugu na kimwe catoye ko gishigikiye ico kiringo. None woreka gute kwerekana aho uhagaze mu bijanye n'ihonyango ry'agateka kazina muntu? Niko umusesanguzi w'Umurundi abisigura. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akorera mu buhungiro mpuzamakungu avuga ko anezerejwe n'ayo matora, ngo n'intambara dutsinze intsinzi ikwiye, ngo turashimiye inama y'agateka kazina muntu ya ONU ishaka ko babandanya hakurikiranwa kuraba neza ubwicanyi butandukanye, hagarikwa ry'agasakisaki, guhohotera abantu, shurashuza abantu ku nguvu no kudahanwa ku bakoze ayo mabi yose, ko bivugwa n'umushingamanza Rumbere Niyongere harongoye ishiramwe ya Kati Burundi, rimwe muri ayo mashiramwe ari yitwaye muri ONU kugira ngo kiringo c'intumwa idasanzwe ku Burundi congererwe. Bo mashiramwe ari ku rubuga mu Burundi, ayo matora y'inama ya ONU jejwe gatega kazina muntu arababaje, titwarashavuye cyane twebwe amashiramwe arenga 40 kandi twasavye ko ivyo biro vyugarwa, uwo yigira kari intumwa idasanzwe mu Burundi kandi bishoboka byose mu ntumbero yo gucafuza igihugu c'u Burundi, atanga ivyegeranyo bihengamye janye na politike atatubajije, ngarateye isoni kandi yategerezwa no guhagarika guco kora igisata c'agateka kazina muntu kumvo zitazwi, niko bishikirizwa na Gerard Hakizimana, mukuru w'ishiramwe ryishinze kugwanya kimenyane n'akamwana wa mama kuzina rya bagenzi biwe, imbere yo gusaba leta kudaha umwanya uwo yifatanya bagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015. Igikorwa rero ngataco kivuze niko vyoba bibonwa. Gitega rifata ayo matora nkuko atacabaye, ngahubwo abanse ayo matora sana yahengamiye kuri politiki hamwe n'abatagize ico babivuga ko 27 nibo batsinze ku bihugu 20 bikoresha agateka kazina muntu nk'igikoresho co kuraba uko politiki iriko iragenda kw'isi muri rusange. Bamwe mu bo batoye oya uburenganzira bw'iterambere, niko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenero Robert Shingiro ku rubuga rwa X rwahora rwitwa Twitter, mu kibanza co gushikiririzamwo ivyiyumviro. Akaba yongeraho agira ati ayo matora yerekana ko abayateguye batarasohoka burundu ngo bave mu kiringo co kuva 2015 gushika muri 2020 Aburundi bwiganzurana ubutwari bakaburizamwo n'ihirikwa ry'inzego zatowe mu Burundi. Rero yizeye ahubwo ko Burundi buheruka gutorerwa kuba mu nama bushobora kuzokora n'imirwi ya ONU jejwe gukingira agateka kazina muntu. Tunega itazongo yanasavye mbere kongerwa ikiringo kugira ngo yibonere ubwiwe ku rubuga intambwe zihwaywa y'u Burundi mu bijanye n'agateka kazina muntu, ashaka kandi gushira ku butaka bw'u Burundi kugira ngo atangure ibiganiro nabo bafashanye mu Burundi inzego zo mu gihugu ku bijanye n'impinduka zikenewe mu ntumbero yubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Gitoga rero irashobora kwisanga yarizibiriye bisabo vyiwe vyo mu nyuma, igihugu canje ngo nikigomba gusubira kumwumva avugwa, ngo twamwiyamirije kandi ntazo kwigira ronka urupapuro rwo kwinjira yo nabandanya akorana n'abamuha amajambo yo gucafuza igihugu canje, niko vyaheruka kuvugwa n'umukenyezi aserukira Burundi Geneve Nelisa Nkerabirori imbere y'inama nkuru y'ishiramwe mpuzamakungu nijejwe agateka kazina muntu, nyuma yo kwanka cegeranyo c'umwaka catanzwe n'iyo ntumwa idasanzwe ku Burundi. Ibiro vyiwe rero vyasubiriye umurwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi muri gitugutu 2020, ibiro ntivyari bwarekurirwe kuja mu Burundi ku myaka 5 bwamaze. Rero yaremeye kuzongera n'amafaranga agenewe ibiro vya Gaita Zongo. Yandi makuru rero nkuko twabishikirije mu buryo bw'impfunyapfunya, haravugwa inkuru y'umuntu agwaye indwara zo mu mutwe yiciwe mu murima w'imyumbati. Kubw'amakuru rero ava mu mutumba Biniganye muri komine Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba bw'u Burundi, muragwaye mu mutwe yariciwe mu murima w'imyumbati kuri uwo mutumba mu ijoro ryo kuwa mbere rishira wa kabiri. Yarakubiswe cane asigwa ngaho ari kiruruma, aciye anyarukanwa ku ivuriro rya Kazirabageni imbere yo gupfa mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Makuru ava mu bajejwe intwara akavuga ko hari umuntu agwaye indwara zo mu mutwe aba ku mutumba Mvugo, ariko ata vyinshi bazi ku mwidondoro wiwe. Mu mushuhirano mukuru w'umutumba Biniganye Remy Harerimana n'imbonera kure
zitatu zarimwo Alex Bayubahe munyababanga w'umugambwe muri zone Kazirabageni bikezwe ku muhingamo wa kabiri barikuwe no ku muhingamo wa gatatu. Abanyagihugu rero bakiyamiriza irekurwa ryabo bikekwa hatabanje kuba amatohoza yimbitse cane. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV kuri uyu munsi wa gatandatu. Turi ku itariki ya 14 kwezi kw'icumi. Ndabahaye ikaze muyo tuza gushikiriza. Imana ibahezagire.